Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe na nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi baraganutse bava mu rugendo rwari rwabashikanye mu gihugu ca Serbia aho bari bagiye mu rugendo rw'akazi. Muri urwo rugendo nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye na mugenzi we umukuru w'igihugu ca Serbia aho basuye kuganira bararabira hamwe uko imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia bwifashe, bariha n'ihangiro ryo gusubira kubutsimbataza no kubukomeza. Ico cifuzo rero caragaragaye biciye mu masezerano yaciye ategwa ko umukono, amasezerano yo gushigikirana no guhanahana ubumenyi mu bisata bitandukanye, aho twovuga cane cane igisata co kuduza ubutunzi, igisata c'uburimyi, igisata c'ubuhinga bwa none, igisata c'indero, igisata c'abarukerarugendo, igisata c'inkino, harashirwaho n'umugwi wo gukurikirana ayo masezerano eka n'ibindi bisata vyose hamwe uko biri 9. Haremejwe kandi uruja n'uruza atagisabwe ku bafise ibitabo vy'inzira vy'akazi. Harashizweho kandi koroherezwa uruja n'uruza rw'abafise impapuro z'inzira z'akazi be n'abari mu gisata c'imigenderanire. Ivyo vyose rero vyaje vyerekana yuko abakuru b'ibihugu uko ari babiri bihaye ihangiro yo gusimbataza iyo migenderanire. Muri ako karyo k'urwo rugendo nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kuvugana kandi na mugenzi we kuvyerekeye ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere na cane cane mu buseruko bwa Republika n'intwaro rusangi ya Kongo eka no kw'isi, aho mbere basubiriye gushimangira yuko umuti w'ibibazo vyose udashobora kuboneka mu ntambara ahubwo ko ari ugucisha mu biganiro. Baraganiriye kandi no kuvyerekeye gushigikirana mu nzego mpuzamakungu aho Burundi bwasubiye kwemanga yuko bushigikiye igihugu ca Serbia kuvyerekeye ikibazo ca Kosovo, agace gashaka kwiyomora, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi yasubiye gushimangira aremeza yuko Burundi bwubahiriza ibigenga amashirahamwe mpuzamakungu, bwubahiriza imbibe z'ibihugu eka n'ubwigenge bw'igihugu. Kubw'ivyo rero gace ka Kosovo gasanzwe kabonwa yuko ari agace kari mu gihugu ca Serbia atari agace kigenga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneyeho n'akaryo ko gutera intege mugenzi we ariko arategura igikorwa gikomeye cane cihayanishwa gurishwa rizoba mu 2027 aho ibihugu vyinshi bizoshobora kwerekana ivyoshobora kuranga ibihugu vyabo. Kubw'urwo rubanza nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranemeye yuko Uburundi buzokwitaba ico gikorwa. Hambavu y'uwo mubonano bagize na mugenzi w'umukuru w'igihugu ca Serbia yarashoboye kubonana kandi n'umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihugu, aho mbere baciye baganira no kuri ayo masezerano yari yatewe ko umukono, bararabira n'ingene abenegihugu b'u Burundi eka n'aba Serbia bo vyunguka ko bimwe biboneka n'ingene boshigikirana hagati y'ibiro nshingamateka bya Serbia be n'ibiro nshingamateka by'u Burundi kugira ngo baze barahanahana ubumenyi bashigikirane eka bafatane mu mugongo kugira ngo abenegihugu bashobore kubandanya baroranirwa. Hambavu yo kubonana n'umukuru w'igihugu ca Serbia, nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'urongoye inama nshingamateka ya Serbia aho baganiriye ku bibazo bitandukanye bihagaze cane cane ku neza y'abenegihugu. Aho rero baraganiriye ingene ayo masezerano yatewe ku mukono yoshigikirwa ko cane kugira ngo ashobore kuzanira kunguko umwenegihugu wese. Baraganiye kandi n'ingene inama nshingamateka ya Serbia yoshobora gukorana n'inama nshingamateka y'u Burundi kugira bahanahana ubumenyi bafashanye mu bikorwa bitandukanye ku neza y'abenegihugu b'abarundi eka nabo mu gihugu ca Serbia. Umukuru w'inama nshingamateka wa Serbia aboniyeho akaryo ko kumwereka inyubako y'inama nshingamateka ifise kahise gakomeye cane yubatswe mu gihe igihugu citwa Yugoslavie, aho mbere yaciye anamusigurira ico isigura cane ibicapo biri kuri iyo nyubako. Hambavu yaho nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye ibigo bitandukanye kugira ngo ashobore kurahura ubumenyi ariko mu ntumbero yo gusimbataza imigenderanire no gushikirana mu bisata igihugu ca Serbia gisanzwe carateye intambwe ikomeye cane. Muri iyo ntumbero umukuru w'igihugu c'u Burundi yagendeye ikigo Vlatacom, ikigo gisanzwe gifise ubuhinga bukomeye cane, aho ikigo gisanzwe gihingura ibikoresho
umuntu ashobora abona ariko n'ibikoresho by'ubuhinga bwa none kugira ngo bakingire umwene gihugu wese kugira ngo bashobore guteza imbere umutekano aho umutekano wo mu kirere wo mu mazi eka no kwisi yumye ni muri iyo ntumbero rero banaganiriye n'ingene boshigikirana n'u Burundi mu ntumbero yo gusimbataza ico gisata c'umutekano no kwivuna abansi umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi mu kigo c'ubuhinga bwa none aho ico kigo gisanzwe gishigikira cyane ugwaruka rusanzwe rufise imigambi yo kwiteza imbere mu buhinga bwa none rufise ubuhinga bashobora no gushora hanze y'igihugu aho rero mu gihe dusanzwe tuzi yuko Burundi nabwo bwatanguye imigambi yo gushikira ugwaruka na cyane cyane wa mugambi payeje yaboneye hakaryo ko kuraba uko iyo co kigo n'uwo mugambi payeje eka n'ikigo kiya carusi n'ibindi bigo bisazoshikira ugwaruka byo shira inguvu hamwe kugira ngo n'abarundi ugwaruka rw'u Burundi rufise impano zitandukanye mu buhinga bwa none bushobora gushigikirwa tuwigiye ku bandi kugira ngo izo mpano zishobore gutanga ubuhinga bugezweho nabo bashobore kwiteza imbere muri ico gisata umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi kibanza bitiriye umusoda atamenyekanye aho yashoboye kwibuka abaguye ku rugamba ngo kugwanira ukwikukira kw'igihugu ca Serbia inyuma yaho yaragendeye kandi no mu kigo ciswe ciratiro Musée de Yougoslavie ciswe kandi inzu y'amashugwe aho haruhutse uwagize uruhara rukomeye cyane mu kugira ngo igihugu ca Serbia gishobore kwikukira uwo nawe akaba ari Maréchal Josip Broz yitwe Tito akaba yari umukuru w'igihugu muri ico gihe kandi yarafitiye imigenderanire myiza cyane yarakunda umugabane wa Afrika ibihugu vya Afrika eka n'umunsi Afrika ihimbaza ubumwe bwa Afrika uva ku munsi w'amavukiro y'uwo muhisi umukuru w'igihugu c'u Burundi barashoboye kumwereka kandi umugambi Waterfront yerekana ingene bateza imbere igice ca Belgrade kikaba igice ciza cane ciratiro kirimwe inyubako zigezweho zisa neza aho mbere bashoboye kuganira no ku Burundi busanzwe uriko burategura Burundi ishusho ry'u Burundi buteye imbere Burundi bwishira bukizana aho natwe twifuza ko azoba ari igihugu ca kaka gisayangana rero inyuma y'ugo rugendo twovuga yuko guguruye umuryango ku murundi wese ku mugwiza atunga wese ku munyamitahe wese kuko abakuru b'ibihugu banyiri icubahiro baremeje yuko ivyo bihugu bibiri bigiye gushigikirana muri ivyo bisata bitandukana umurundi wese rero ari muri ivyo bisata gwamukira rugendo rw'inkino ubuhinga bwa none uburimyi indero eka naho umurundi wese gufata ijya mbere kugira ngo ayo masezerano ashobore gutanga ivyamwa kuko tuba dushigikiwe na leta mvyeyi leta nkozi hambavu y'ugo rugendo nyene icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonana nawe nyene na mugenzi we umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia aho mbere basuye guhura aho mwibuka yuko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu wa Serbia yari yaje no kwifatikanya no gushikira umutamukanyi w'umukuru w'igihugu wacu mu gihe koraniro ry'abakenyezi b'imboneza kara kajyore ko gusubira guhura no kuganira ku bisata bitandukanye basanzwe barangura na cyane cyane vyerekeye ineza y'umukenyezi be n'ineza y'umwana yaramutembereje aramwereka ibibanza bitandukanye vy'iratiro bwa mbere nyene icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ari kumwe na mugenzi we umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia baragiye gutemberera ikibanza ciratiro c'igisirikare aho yashoboye kuboneraho kahise n'ubuzima bw'igisirikare c'ico gihugu baragendeye kandi ikigo co gukingira abana aho musanzwe muzi yuko mu vyenye n'icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu arangura biciye muri fondation mugira neza canke biciye mu biro vy'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu bijejwe iterambere asanzwe ashimikira cane ku neza y'umwana kara kajyore ko guhanahana ubumenyi no kubona ibihakorerwayo na cane cane ko ico kigo gisanzwe kirimwo abavyeyi n'abana bantaho nikora yarabahaye arabaganiriza arabaremesha arabibutsa yuko bategeza kugumana ivyizigiro kuko aribo kazoza nyine icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu yaragendeye kandi
isengero Saint Sava y'aba Orthodox isanzwe nayo nyene iri mu vyerekana akaranga muri kahise ku kabene igihugu muri Serbia eka no mu kwizera kwabo. Yaragendeye kandi ikibanza ciratiro cagenewe umugabane wa Afrika aho basanga ibikoresho bitandukanye vyerekana karanga k'ibihugu bitandukanye vya Afrika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyagiye kuhatemberera gusa ngo hasiguko oya, ahubwo yarasizeyo n'ibimenyetso bimwe bimwe biranga akaranga k'u Burundi. Yarashoboye kubaha ibiseke, arabaha inkoko, aratanga n'ingoma yarungikanywe na nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo ejo canke hirya y'ejo hagize uwundi agiye kugendera ico kibanza ciratiro ashobore kubona natwe ibiranga igihugu c'u Burundi muri iyo ntumbero yo guhanahana ubumenyi ku karanga kacu. Umutamukanyi wa nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi ikigo ciratiro ca Yugoslavie citirirwa kandi inzu y'amashugwe aho naho nyene yibutse uwo yagize uruhara yahoze ari umukuru w'igihugu ca Serbia yagize uruhara rudasanzwe kugira ngo ico gihugu gishobore kwikukira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi ikigo c'iterambere c'abana bakiri bato. Ikigo kiriko cubatswe na nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia mu ntumbero yo gushigikira abana bakiri bato cane kuva bakivuka bakiri bato cane aho musanzwe muzi yuko nkuko nari nabivuze kiri kandi mu mwitwarariko wa nyenicubahiro umutambukanyi w'igihugu c'u Burundi. Rero yari nawe agendeye ico kigo ubwa mbere kuko cubatswe vuba kikaba kizotangura mu misi iri imbere. Aho hose muri izo ngendo n'ivyo bibanza yagiye aratemberera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiye ari kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia aho kabaye n'akaryo kuri ba nyenicubahiro ko ari babiri bo kubandanya batsimbataza ubucuti n'ubugenzi hagati yabo. Ikindi ntosozera ntavuze ni kungene ico gihugu ca Serbia cakiriye abavyeyi bacu nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi na nyenicubahiro umutambukanyi wiwe mu buryo butangaje cane, babakiriye neza cane nko mu muryango nk'abavukanyi. Ivyagaragaye byashoboye kugaragaza kandi urukundo n'ubucuti ico gihugu gifitiye igihugu c'u Burundi be n'abarundi.